Ino koperative yitwa Inanga Event ni koperative y'abamenyeshamakuru bakijijwe bagiye hamwe kugira ngo dushobore gukorana n'abaririmbyi canke n'abakozi b'Imana bashaka gushikana ubutumwa bwabo kure hashoboka. Rero turabaha ikaze uno musi rero mushaka kwibaza ati kweki mwaduhamagaye twabahamagaye kugira tubamenyeshe igiteramo tuko turategura nkuko ngahima mwabonye bash deuxième édition ya concert yo guhimbaza no kuramya Imana izo bitariki 13 za kuno kwezi nyene kuri Eglise Jesus Grace. Aha rero iburyo bwanje akaba ari pasteur yitwa Prudent. Pasteur Prudent aza kuvuga cyane kuri rya sije n'iryari umuntu amenya ko akahimbaza mu mwe no mukuri. Abantu benshi canke abakristo benshi baba bari mu ma eglise atandukanye baragenda bakaca bibaza yuko bahimbaje canke abandi ntibamenye niyo faso bahimbaza. Tuca twibaza ngo umuririmbyi adahari nshaka guhimbaza canke abamizisi badahari nshaka guhimbaza. Rero aduhe inyishu ntoya kugira ngo ubwo barakurikirana bitume muzoza munyarukando 13 kugira ngo mumenye vyinshi. Hama uri mu bubafu bwanje no muririmbyi asirukiye baje baririmbyi bose muza kubona inyuma. Rero turizera ko tuza kugira ibihe vyiza. Murakoze. Baramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nitwa Nihubagwa Jean Prudent umwe mu bungere b'ishengero Jesus Grace Church ryagiriwe ubuntu no gukorana na Inanga Events. Rini rya kabiri twakiriye evenement ngaruka mwaka. Rero theme uyu mwaka turiko turakora ni umuntu yomenya gute ko arahimbaza mu kuri. Rero tuzokwifashisha cyane ijambo ry'Imana nkuko tuko turabikora. Iki ni igihe cyuko by'ukuri tuva muri bimwe twakuriyemwo tuvuga twahimbaje turahimbaza Imana, abaririmbyi bakumva ko aribo bahimbaza Imana gusumbya abandi, abacuraranzi, ariko turabona yuko Yesu Kristo ariwe yavuze yuko ico gihe cahindutse, ariko arabwira umusamariyakazi amubwira yuko umusamariyakazi akamubwira ngo basokuruza bahimbaza Imana canke muri Bibiliya y'ikirundi bavuga gusenga muga mu Gifaransa bavuga adorer, bijya dukunda kwita ngo worship. Nibaza ko mukunda kuvyumva. Rero Yesu caravuga ngo igihe kiraje kandi niki aho ngo abagiye guhimbaza Imana bagiye kuyihimbariza mu kuri no mu mpemu. Rero nibaza ko ari byo tuzogenda turavuga yuko igihe caraje muga abantu baracahimbaza nka kera, abantu baracabikora nka kera, baracabikora uko bavyumva kubakuze babibona. Bikaba birimwe amakosa menshi cyane, tukabona ubuzima bw'abantu bahimbaza Imana muga badahinduka. Rero nico catumye by'ukuri twibwira duti harageze ko tuvuga ukuri ku jambo ry'Imana uko dukwiriye guhimbaza Imana mu kuri no mu mpemu. Rero abakeneye kumenya vyinshi n'amadetaye menshi karibu rero muri iyo evenement. Imana ibahezagire. Nitwa Bigirimana Aster, benshi banze nka Aster Big. Ndi umuririmbyi, umwanditsi n'umucuraranzi w'indirimbo zihimbaza Imana. Ndi umwe mu bagiriwe ibakwe ridasanzwe kuzoba muri iki giteramo cyateguwe na Inanga Event. Nubwo bavuze ngo naserukiye abandi, ariko nanjye niserukiye kubera ko nanjye nzoba ndahari. Ni umunezero udasanzwe kubera ko iki ni ikintu kiba cyitezwe n'umuntu wese w'umuririmbyi kuba yumva yogira igiteramo yoba mu bahimbaza nawe Imana nkuko Pasteur Prudent yabivuze. Je rero nkaba ndi umwe muri abo. Abashaka kumenya byinshi cyane murahawe ikaze itariki 13 kuri Jesus Grace mu Ngagara quartier ya 5.